turashimye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu vy'ijwi rya Amerika. Twizere ko muriko musozera neza uno mwaka w'ibihumbi 2022 mwitegurira gutangura neza wa 2023 aho mu bihumbi 2022 yakomereye muzokoroherwe mu bihumbi 2023 abo nabo mu bihumbi 2022 vyagenze neza bizobandanya uko. Ijuru rya Amerika rero twizere ko mu bihumbi 2022 ku ruhande rwacu twabashitse kunyota tukagira ko twemera kuzobandanya turyohora ibiganiro vyacu kugira ngo vyame binogera amatwi ya mwebwe mudukunda, icizere canyu kidutera intege zidasanzwe. Nuko rero uno musi ku Ijuru rya Amerika twashimye kubaha akanya muri iki kiganiro kidasanzwe co gusozera umwaka wa 2022 tuza gusozera mu masaha make kugira ngo mudusangize ico muzokwibukira kuri uno mwaka turiko turasozera, ico mwiteze kwa 2023, ico mwiteze kuri radio yanyu Ijuru rya Amerika mu bihumbi 2023, ico mwashimye mu bihumbi 2022 ku Ijuru rya Amerika, ico mwatuneguye naco nyene murakitubwira. Turaza kubaha kandi muri iki kinaganiro akanya ko gusaba inindirimbo mwakunze mu bihumbi 2022 no gutasha abanyu. Wifuza kugaruka ku makuru yaranze umwaka aho aherereye nawe nyene ntituza kumukumira, turamuha akanya. Mu nkundire rero imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezina mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Jodiane Ninahazwe, nifatikanye n'abagenzi banje bose iyo bari mu kubipfuriza umwaka mwiza twifashishije amajambo ya ino ndirimbo umwaka musha ya Chorale El Shaddai yo mu gihugu c'u Rwanda. Umwaka musha Ngeni miryango yanyu nishuti zanyu uzababera iherezo ry'ubutayu, intangiriro y'amasezerano uw'imigisha yanyu n'amahirwe yanyu. Ahari umwaka turangije wabaye umwijima, nyamara dutangiye uzanye ubuzima, ndagusezeranya yuko bigiye kwemera igicu cy'icyizere ndakibona ngicyo kiraje. Umwaka musha musha n'imiryango yanyu n'inshuti zanyu uzababere intangiriro y'amasezerano uw'imigisha yanyu n'amahirwe yanyu. Uyu mwaka dutangiye umwaka musha uzababera umugisha, n'imiryango yanyu n'inshuti zanyu muzahahe uzababere intangiriro y'amasezerano uw'imigisha yanyu n'amahirwe yanyu. Umwami Imana azataha iwanyu Happy New Year. Aka karirimbo umwaka mushasha twizere ko kabanyuze aho muri ko muratwumva muherereye inshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Uwa mbere twakiriye uno musi mu kiganiro cacu ni Yves Bizimana, yari yatwandikiye ati sinzigera nibagira inturo nabahaye nimero yanje, ntimwigere mumpamagara ku Ijwi rya Amerika. Yves, uno musi turaguhamagaye. Murakoze cyane, narinda birindiranye igishika kandi iyo uwo mwaka urangira ntamagawe n'ingene nkunda kuva kera Ijwi rya Amerika 2022 yoheze mbabaye. Mugabo kumbure ubu unakanyamuneza kadasanzwe kuri jewe n'abagenzi. Urumva reka tukwisigureko
murungika inimero zanyu muri benshi nk'uno munsi dushira ko abatwandikira kugira ngo tubahamagare muba murungitse muri 100 barenga, ikiganiro kikaba kimara iminota 30, urumva ko bitokunda ko mwese tubavugisha. Hari n'igihe tubahamagara amatelefone ntimuyafata, hari n'igihe amatelefone aho muba muherereye adacamwo, ariko turase ku mutima sukugambarara nuko biba bitadukundiye, umwanya utadukundiye. Turabakenguruke kandi natwe kumbure turabitahura, urumva umwanya bari muto abakunda ijwi rya Amerika, twebwe twenyene turi mu Burundi, kumbure abari ku isi yose ahatandukanye bumva ikirundi n'ikinyarwanda, ngira ngo kenshi baba bariko barayikurikirana kandi bakaba bifuza kugira ico bashikirije, haba intererano canke ibibazo. Ego. Yves, umwaka wa 2022 masaha makenya uraza kuba wikunkumure twinje muri 2023. wa 2022 wakugendekeye gute? Wangendeye neza kuko ndakomeye kumwe n'abanje, uca ndawuronkamwo n'ikibondo c'umwana w'umwigeme, uwo nawe akaba zoboneka mu ndwi zibiri ziri imbere, urumva ko yabonetse muri 2022. Ico ni ikintu ca mbere co gushima, barigabirana idasanzwe ivuye ku Mana. Ego, nico ca mbere nkenguruka. Urumva turabaye turagukeza rero, wowe uyiteze ivyiza bizotangurana na 2023. Na cyane murakoze. Azoba ari umwana wa mbere nimba atari banga canke aja kurikira abandi? Yasibanga azobagira gatatu kose, urumva ko ndiko ndanabagwiza. Kuri abagwiza abandi babiri n'abahungu baravanze, waronse utubuto twose. Ego, wa mbere yitwa Adiansere Bigabiro, umurundi w'umukunzi w'imico n'akaranga, nkunda kwita amazina ya bamwe twakomoka ko kera. Urumva Bigabiro ni izina ritamenyerewe menshi mu Barundi b'iki gihe. Uwo akaba afite imyaka 5 n'amezi 3, ari muri 3e maternelle. Umwana aciye ubwenge, nifuza ko azoba umujournaliste kuri radio Ijwi rya Amerika. Aha. Turabaye turamukanda. Ndabimukundisha kuko nanje ubwanje iyo nagiye nca hose bagumye banyita journaliste, muga ngomba nsaze ayo mahirwe atanguye ko ngomfate micro, naho maze kuja nditaba ibiganiro hamwe ku maradiyo atandukanye. Nkizera ko ngira ikindi gihe nzohabwa ka carte d'invitation ngashika muri studio za radio Ijwi rya Amerika ngaho i Washington DC, ikinzoca ndagirihira nzi ndayigendere mbaze ibibazo kumbure n'umuga rero nkunda mu buzima bwanjye kandi cyane. Ntiyararengerana rega, uraraba imiryango iruguruye ntuzobura uko bigenza. Hanyuma rero inyuma bizoshoboka. Inyuma ya Bigabiro uwa kabiri nawe ntiwatubwiye, nawe ushaka ko azoba iki canke we yifuza kubiki? N'umwigeme yitwa Gakunzi Hene Erina, afite imyaka 2.5. Ndiko ndashaka ko yoba umuntu atamba izi mvino z'ikirundi, agakura ari mu bintu by'imico n'akaranga. Yego, nuko rero Yves Bizimana twayaze inyuma yuko kuri Facebook werekanye ko utaryoheye ko tutavuganye uno mwaka wose. Hajya udukurikira uri hega Yves, imbere ko duca tukureka ugatasha bawo? Bujumbura mu Burundi. Uri Bujumbura mu Burundi. Nuko rero ico wipfurije abakunzi bawe muri uno mwaka wa 2023, uca dutangura n'amazina yabo. Mungundire umunota umwe ndababaza, hari akantu nari nsimvye. Hari ikibazo wigeze kubaza umwana umutwereka agira udusporo ukuntu sinzi kuvyibuka. Ego. Afite impano y'utuntu. Ndavyibuka, ariko iyo nkuru ni wewe nibaza ko uba turamusanga ahantu yerekana ubugenegene mu byo kwinonora imitsi, nimba nibuka neza. Yego, ni umwana abangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aba muri ego. Narabaye tushe cyane kuko nanje iyo mfura yanje wumva akora ibirengeye ujya mugancangira nti ese umunyamakuru yaba mu Burundi nociye nigora nkamuhamagara akaza kandabira utugenegene ari karagira amasiporo. Navuga nti mbega yemwe none ibi bintu by'aba bana bo muri Afrika bobo bashobora kuba bafite impano ntituzimenye ntituzikurikirane.
ntibimeze gute nako bisa n'urangirije projet tushe yitwa Liana aba muri leta ya Maine aha muri leta zunze ubumwe za Amerika Portland nawe nyene urazi ko yavuze ko akiri mu Burundi byagorana ko bamenye impano afise ariko ni mwebwe bavyeyi nk'uko umuvyeyi we Aimable Nduwayezu yabivuze ni mwebwe bavyeyi bo kubakundisha mukanabereka inzira kugira ngo bashobore kukura babikunda hama bazogera aho bashitse turamuteye intege rero uwo mwana ni uwa mbere canke n'uwa kabiri ubu wanje n'imfura akagira utuntu twinshi tujanye na siporo twinshi mbona ko sinzi ko yovamwo iki canke kiriya sindi umuhinga mu vy'ukunonora imitsi mugabo ndiko ndamubonamwo kazoza gakomeye mu bijanye no kwinonora imitsi mu bijanye n'ibi vya siporo. Reka turemeye ko tugumana nimero yawe tuzobarondera mu ikiganiro nubwo tutemere gukora mu Burundi murashobora kuduha ikiganiro mu majwi canke mukadufatira n'udufoto n'utuvideo mukatuturungikira ku Ijwi rya Amerika tugasangiza abakunzi bacu gutyo ntihabura n'uvuga ati uyu mwana reka tumushigikire haba mu kumutera intege haba mu kugira iki sivyo ga Yves. Nabikenguruka wanagomba kuko nibaza umwanya wose notanga ikiganiro bidafatiye ku vya politike nibaza ko ataco biba bitwaye ntaco bitwara n'ivya politike si bibi ko bivuga ikibi ni kuca muri politike kugira ngo ugire nabi. ego cyane nuko rero abo utasha nabo wipfuriza umwaka mwiza mu 2023 Yves. Aha uwa mbere we n'umuvyeyi aba yaranyibarutse mbabare mpore Petroni ngira ngo arashobora kuba nyumva canke azonyumva ari Kirambi ubwa kabiri n'umukenyezi wanje Odeta n'amahoro nca ntasha ibibondo vyanje hama nkaca ntasha abagenzi abo dukorana inshuti abagenzi n'abandi akaririmbo tuca tugenda muri kandi k'ikirundi muzokavuza ati na ka Madame Rose nimba nibuka ati ndavuga simvura ntuze ubanyumviriza ikibwirwa n'icumva sinzi ko mukumva ko karirimbo ndavuga simvura yemwe murantunga ndeka tukakuronderera ikibwirwa n'icumva twaragendanye turayaga turatwenga muhungu turikundanira waranyororombye uragenda ntiwansezera uyora wasese vyaraheze ntutambuze mugenzi wiyandarire ndayikunda cane. Okay, reka duce tukagutura rero kakuryohera n'abawe Yves Bizimana turizeye ko ico twita esheke sina esheke ko vyaratugoye muhamudi bashi mushaka ko tubavugisha turizeye ko ako kantu wagumanye ko tutakuvugishije baheze no munsi karaheze ahubwo ngiye kuzogwiza umwanya nahora nje ndayumviririza mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Gifaransa n'ibindi ngume ndayikurikirana kumbure mpimirize n'abagenzi bayumvirize kurusha uko twahora. Ego urakoze akaririmbo ndavuga simvura akace kakuryohera. Murakoze gose. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda karirimbo ni ndavuga simvura na karirimbo kari kasabwe na Yves nibaza ko ahari kamuryoheye ku murongo wa telefone wundi turi kumwe na Jean Mugisha ikaze ku Ijwi rya Amerika. Bagize neza namwe mwiza neza. Ego turakomeye uherere hega Jean Mugisha. Uherereye mu gihugu cya Zambia. Jean Mugisha udukure muri yo parleur nimba twirimo kuko amajwi ariko aratugarukako. Kingira ubuyoba byarisa n'ibyagabanutse. Ego turumva bigabanutse. Jean Mugisha rero uti muri mu gihugu cya Zambia. Mu gihugu cya Zambia i Lusaka ku murwa mukuru uriko uheraheza gute umwaka wa 2022 uriko witegura gute wa 2023? Uko turawitegura turawuheraheza nyine nkuko twawo ahora nyine kwa gusa umwaka wa 2022 n'uwagoranye bivanye n'ibihe
cyane cyane byo muri byo kuri iki gihe ndemeza ko ari crise economique yasa n'iri ku isi hose yabaye ibaye kuri iyi crise ya corona yahabaye igiye ziragabanuka hacaza intambara iri muri Ukraine n'Uburusiya naho murazi ko ibyo bihugu bisa n'ibigega by'isi mu bijyanye n'ifungurwa byavuye kuri ibyo ni hanini niho hagiye haraho amacarenzi ku bijyanye n'ubuzima nk'abantu basanzwe dukora commerce niho hanini ndetse no ku buzima bw'isi bateye ibyo bihugu ni ibigega by'isi mu bijyanye n'ifungurwa by'amasoko ntangagufu yari ibitoro y'abanagazi ariko nabyo bigenda isi iyo bimaze kubura cyane bikaba bike bigakena gusa n'uwagenze ku mwaka. Ego turakwifurije ko wa 2023 uzokubera mwiza mugisha ngaho muri Zambia Lusaka. Abo wifuza kuwipfuriza ni bande uno munsi? Cyane cyane ndabifuriza ababyeyi banje basanzwe bari mu gihugu cy'Uburundi. Abifurije inshuti n'abagenzi basanzwe bari mu gihugu cy'Uburundi kandi n'abagenzi basanzwe bari aha mu iki gihugu. Cyane cyane abo bifurije cyane ko umwaka wa 2023 wabereye cyane cyane w'amata n'ubuko mu kirundi gisanzwe tubivuga. Urakoze cyane turabikwifurije nawe ngaho muri Lusaka Zambia ugire impera nziza za 2022 uzotangure neza 2023 kubera umwaka mwiza. Urakoze mugisha. Ego namwe muragize neza yatuzabana namwe cyane muri uwo mwaka ijwi rya Amerika cyane. Ego nkuko twama tuzokomerezaho. Okay. Ukurabye cyane akubwiriza kwikwiza nyabunike buke. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacabandanya twakira abatandukanye batunkiye amanimero ya telefone. Turase na Frank Dukuze. Frank ikaze ku Ijwi rya Amerika. Murakoze turabashimiye. Uherereye ga Frank? Turereye muri Kivu y'Amajyaruguru bita Igoma. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igoma hameze gute muri ko musozera gute umwaka wa 2022? Ino mwaka turugusoza nabi cyane hejuru y'intambara iriko iraba hano y'abarebere ba M23. Mu by'ukuri ntago twababwira nk'irade gijwi rya Amerika ngo twebwe umwaka turagusoza neza oya hejuru ko turi mu ntambara mu by'ukuri no kudusengera nk'icyo muri rusange. No kwihangana twizera ko mu 2023 hazoba hari umutekano mu bice bitandukanye. Ijwi rya Amerika turi kubasaba mutubwirire kandi muzi byose ko abari guteza ino ntambara ari abaturanyi bacu mu gihugu cyo hakurya mu by'ukuri bahagarika izo ntambara ziyo kugira ngo natwe tugire umutekano turi abantu nk'abandi. Ayo makuru ntitwahagarara kuri ko leta y'u Rwanda ibihakana ariko none ukipfuza ko hokorwa iki ku bwawe kugira ngo umutekano muke umaze igihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uhere mube mu mahoro ga Frank? Tubona ko ari ibintu bya politike, ibintu dono bidafite agaciro, babireke tubane neza mu mahoro, amoko yose tubane mu byishimo. Nuko rero hanyuma ukaba ushaka ko kwipfuriza nde umwaka mwiza wa 2023? Umwaka musha muhere ku muryango gwanje guri muri Kivu y'Amajyepfo ahantu bita muri territoire ya Karehe, n'abantu bari muri Kindu muri Manyema, cyane cyane umuryango gwa Musa Franke guri ahantu bita Ishanje n'Inumbi, naho no muri Kivu y'Amajyaruguru ahantu bitwa Irubaya ni muri Masisi. Abo bose bagumye bagubwe neza kandi Imana izabahe umugisha n'amahoro. Urakoze Frank, nawe tukwifurije kuzogira umugisha n'amahoro mwaka wa 2023. Kano karirimbo tuce tukagutura wewe nawe muri kuminga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubifuriza ko umwaka uzobabera neza. Na karirimbo kitwa Reka Ndate Imana Data ka Josh Ishimwe. Urakoze cyane. Murakoze cyane, tugiye kukumva n'ibyishimo byinshi cyane kabisa kandi tubateze amatwi turi hafi abantu barenga 22. Urakoze cyane. Zajani amazuraho mu gitondo kombyutse ni dawe nyir'umuntu
ngushimiye kuramuka marayika murinzi mwiragije uyu munsi marayika murinzi mwiragije uyu munsi roho w'Imana n'umuremyi. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Akaririmbo ni Reka Ndatimana ka Josh Ishimwe ashima ingabire y'ubuzima Imana itanga. Twizere ko kabafasha gusubiza inyuma amaso muri abaho mwaciye, ivyo mwasimvye mubishima, ivyabakomereye mwiragiza uhoraho kugira ngo azobarinde muri uno mwaka w'ibihumbi 2023 uca dutangura. Ku murongo wa telefone wundi ndafise Yves Rukundo. Yves, ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Yves, uratwumva? Ego ndabumva, nizera ko muri amahoro. Ego turaho turashima. Muherehega Yves? Ndi mu gihugu cya Kenya mu gisagara cya Eldoret. Kenya muri ko musozera gute umwaka w'ibihumbi 2022? Hano kuri turashima Imana cyane kuko tubereye mu kwezi kwa mbere kugera kuri uno munsi turi bazima. Turakenguruka rwose, Imana yakoze ibidasanzwe ku buzima bwacu mbere no ku miryango yacu. Ni byiza cyane rwose. Ego aho muri Kenya uno mwaka waranzwe ni amatora ya Uhuru Kenyatta ya Ruto. Ikindi caranze ngaho muri Kenya uno mwaka w'ibihumbi 2022 cyabaye icyaha. Muri Kenya harabaye amatora rimwe na rimwe byabaye ibintu byari bimeze nk'ibiteye ubwoba na cyane cyane ku bantu b'abanyamahanga, ariko turashimana ko yashoboye kuturinda. Ni byinshi byashoboye gukoreka, turakenguruka ko kugera no munsi turi bazima. Habaye byinshi cyane. Hama mukitega iki mu 2023? Ku ruhande rwanjye nizera ko ari umwaka udasanzwe kubera ko buri mwaka mfite uburyo mpangamo ibintu nkavuga nti umwaka ngomba gukora ibi gutya na gutya. Paul Rumasi ndashobora gupanga neza ibyo nzokora muri ibyo nifuza kugera ko muri 2023, ariko naho nizera ko ubu udasanzwe. Nuko rero hanyuma abo wifuriza umwaka mwiza ni bandega Yves? Ndifuriza umwaka mwiza abantu cyane cyane bagize umuryango wanje, umuryango wandeze Bujumbura, imiryango mfise Ingozi. Hari umupapa yitwa Hitimana Benjamin yagiye arampaye impanuro zidasanzwe kuva kera. Ndavuga mwarimu waje mu ishuri rya business class witwa Ngendakumana Patrick, na Pastor Edmond Nkengurutse Bujumbura. Ndamaze umwaka utari umwaka urenga ndi mu bisagara ndi muno munsi. Hariho umuntu w'umupapa yakoze bidasanzwe kugira ngo nkore business sanzwe ndiko ndakora, ari we yanyinjijemo, yitwa Mihigo Prudence. Yakoze bidasanzwe, nawe ndamushimira cyane. Indirimbo ndayitura umuntu adasanzwe, amenya ko na nariye, amenya ko navyutse amahoro cyangwa ko niriwe amahoro. Nashimye kuvuga izina ankunda ngira gusumba abandi bantu. Indirimbo ya abumbarire, indirimbo ya Ivry kuva mu Rwanda yitwa Amabanga. Ariko Yves, uzavumera nka babandi batwara abantu baba bafite abakunzi benshi, ugasanga avuga ati akarimbo nagatuye umukunzi wanje aza kwimenya, ugasanga ni nka batanu bimenye ngo ni jewe, kandi ugatuye Bera agasanga hariho Mireille agasanga hariho n'uyundi. Reka rero ndabikubwire, nta kinyoma kirimo. Isi n'ijuru bivyumve mundu umwe, kandi bijyangira bizi nabanga ririmo. Kamushike kunyota nitugutume uvuga amajambo utari ushaka ko uvuga, arimenya hari ako karimbo gace kamuryohera. Oya mu karimbo kamushikire rero. Ariko namwe ndabakengurukira kuko muri umwaka turangije mwarampaye akaryo kenshi ko gushobora gushikiriza ivyiyumviro vyanje. Nuko rero Yves ngaho muri Kenya bani bakomeze cyane. Turakiriye uko gukomera utwifurije. Namwe murakoze. Ako karimbo twiteze byinshi, komera kwibanga. Urakoze Thierry, ubutumwa bwawe
burashikiriye bagenzi banje batandukanye. Canute Nahishakiye nawe yatwandikiye agira ati ico nibuka muri uno mwaka wa 2022 nuko umwaka uheze ntumvise VOA kuri FM. Ico nsaba Imana nuko nosubira kubumva kuri FM ndi ngaha imuramvya. Canute, Imana nako yokumvira kandi urakoze kutwifuriza gusubira ku mirongo ya FM ngaho i Burundi. Abo muri kumwe imuramvya tukabifuriza umwaka mwiza w'2023 buca dutangura. Jean Pierre Chimana nawe ati muri radio idufasha mu ngeri zose, ntaco mutadukoreye tuzokomeza gufatanya namwe muri byose. Turashimye cyane ufatanya utwemereye Jean Pierre. Pio Mpano Lionel ngo numwaka wampombeje cyane. Pio pole sana, tukwifurije ko 2023 uzokwera mwiza gusumba. Bitoki Macumi Davida isumba vyose nawe yanditse ijwi rya Amerika avuga ko yifuza ko yosubira kumva ijwi rya Amerika kuri FM. David na wewe Imana ikumve. Witije Temba yavuze ngo amen amen, natwe turabakunda kubi, nkunda ko muvuga inkuru z'ukuri pe. Local radio zacu, amaradio yabo ngiyanyo yashatse kuvuga yumvikana Samira nahaherereye ngo ntabashikira kunyota nkuko natwe tubashikira kunyota. Urakoze Temba. Egide Bigirimana yatwandikiye avuga ko yadukunze agira ati narabakunze, mwitwaye neza ku makuru mwadushikirije. Egide nawe urakoze ku butumwa bwawe, tuzobandanya turyohora ibiganiro vyacu kugira ngo ubandanye uryoherwa nawe. Akaririmbo Alleluia, muzogira umwaka musha, muzagira umwaka musha, ko murumva ko kari mu Kinyarwanda. Niko nshemba ndabangirira ko ibiganiro vya kano kanya ku izina rya bagenzi banje. Nongeye kwifuriza gusozera neza umwaka wa 2022 no kuzotangura neza wa 2023 tuza kwinjiramo mu masaha make. Bagenzi banje dukorana aha Washington DC n'imiryango yanyu, ndabipfurije ivyiza gusa, imigisha n'amahoro bizobashware mu 2023. Bamenyesha makuru bacu mu Rwanda, muri Uganda, Kenya, Congo, Ubwongereza, Tanzania, muzotangure neza umwaka buca twinjiramwo wa 2023 kuri mwese n'imiryango yanyu. Abakunzi bacu ducako ngo turonka amakuru yacu mu Burundi, namwe bwe ndabipfurije amahirwe masa. Kuri mikro mwari kumwe na Joy Diane ni nahazwe nabateguriye ndabashikiriza nongera negeranya amajwi ya kino kiganiro. Yakoze Etienne Karekezi yarampagarikiye. Twese twongere tubipfurize kururanirwa mu byo murimo byose no kuzuranirwa cane mu mwaka wa 2023 twinjiramwo mu masaha make.